tugira tumare ikiringo c'umwaka turiko turahangana n'indwara ya kolera mu gihugu na cane mu kiyaya c'Imbo no mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko mwavyumvise indwara yararigise abantu muri Rugombo mu ntara ya Cibitoke irahava iratandukira igisagara ca Bujumbura. Ubu rero mu gisagara ca Bujumbura bisa naho yamaze kwisasira indava ku buryo ihamaze igihe kirekire. Dufise abarwayi benshi bari ku musego nk'ubu mu bitaro vya Prince Jean Charles turafise abarwayi bashika 70 barwaye, turafise abarwayi bashika hafi 20 mu ivuriro ry'Igihanga, tukagira ndetse n'abarwayi batari bake mu ntara ya Rumonge. Uyu munsi rero twazindutse ngaha kugira ngo turabe ko dushobora gutanguza igikorwa twari twiyumviriye cyo kuremurura ibitaro bya Prince Jean Charles kuko bisanzwe bisa n'ivyarengewe. Nico gituma twari twiyumviriye gutunganya iri vuriro ryo mu Rubirizi kuko ryari ryaradufashije mu minsi iheze mu kurwanya indwara ya kolera no mu kurwanya indwara ya mpox. Twari tuje rero kuraba aho ibikorwa bigeze kuko iri vuriro turarikeneye cyane kugira ngo turemurure umutwaro ibitaro bya Prince Jean Charles tugabanya abarwayi. Murazi yuko iyo abarwayi babaye benshi n'abavuzi baraheza bakaremerwa, ari naco gituma irindi vuriro ryari rikenewe. Ubu rero tubifashijwemo nabo dusanzwe dukorana mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, Global Health Community hamwe n'akarere k'ubuvuzi ka Isare n'intara y'ubuvuzi ya Bujumbura. Rero nashaka ndemesha abantu yuko iri vuriro rigiye naryo nyine gutangura kwakira abarwayi ba kolera guhera itariki 22 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka turimo kugira ngo naryo nyine risahidiye abarwayi. Nico rero catuzanye hano, murabona yuko twazanye ibikoresho bikwiye, ni ukuvuga imiti irahari, ibitanda aho abarwayi bazogwarira hose harateguye neza. Ibyo tutaraheza gutunganya tubandanya kubikora gushika dushobore kwakira abarwayi. Abavuzi barateguwe barahari kandi nuvuga yuko twiteguye neza. Nashaka rero ntera intege abavuzi bagiye kuhakora kuko n'urugamba baje ku rugamba rutoroshe, urugamba rwo kwitanga. Nico gituma ndabateye intege kandi ndabifurije umugisha abo bazokora kuko bose bazogira ikiganza ciza abarwayi bakire neza nkuko babikoze mu minsi iheze. Hanyuma mboneho akaryo gukengurukira nyakubahwa Musitanteri wa komine Ntahangwa twirigwanye muri ibi bikorwa kandi yafashije abari ko barakora kugira ngo barabe ko ibikorwa biriko biragenda neza. Twaganiriye byinshi, twaganiriye ku bijanye n'amazi tutariko turabona neza inyishu yavyo, ariko twizeye yuko intwaro hamwe na Regideso bazobinyarutsa kugira ngo abenegihugu basubire baronke amazi. Kubitwerekeye tuzobandanya turondera amazi dukoresheje bamwe basanzwe badusaidiya ba Protection Civile hamwe na Croix Rouge mu kuvoma amazi yo gushira mu bivomesho dusanzwe dufise. Nuko rero ni iki cyatuzindukanye ngaha, nifurije ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ko twoshira ingufu hamwe n'abadufasha n'intwaro kugira ngo ikiza gihagarare. Kuvura ko nyine ntibihagije, ariko kukingira nivyo. Inyifato ni ya yindi nyene tuguma tubahimiriza kugira isuku aho tubaye, tubigira umugenzo kuko mu bisanzwe umuntu akunda ubuzima bwiwe nta n'uwo kwiringiwe aramuhimiriza gukaraba, ariko turasubira tukabihimiriza. Turabahimirije kwitaho gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni. Amazi abonetse yose bayakoreshe neza, uko abonetse kose bagerageze twirinde iyi ndwara ya kolera. Ikindi duhimirije abenegihugu, tubahimirije gutinya indwara ya kolera ni indwara yica cyane. Nicyo gituma bakwiye kuraba naho babaye ko hariho by'ukuri utuzu twasubira kandi dukoreshwa neza icyo twagenewe.
kuko iyi ndwara ya korera ni indwara y'umwanda. Isazi igenda hari umwanda, aho bataye umwanda cyane cyane umwanda mukuru, igatora umwanda ikagendera usanzaza ahantu henshi hashoboka, no ku mfungurwa no ku bikoresho by'abenegihugu. Turahimirije rero abenegihugu batinya indwara kandi bakunda ubuzima bwabo, bakarabe kenshi n'amazi n'isabuni, bakoresha neza ubuzu bwa sugumwe kandi bagira isuku aho babaye mu makanivo n'ahandi. Bumvirize impanuro abaremesha kiyago bariko baraca mu mihana babahimiriza bakoresha amamikro, bumvirize impanuro z'abajejwe intwaro, bumvirize impanuro z'ababayoboye mu makaritiye no mu nzego nkuru z'igihugu. Nuko turasubiye kubatera kamo abenegihugu dukunda ubuzima bwacu, twirinde kwandura korera ndetse twirinde kwandura na cakiza ca mpox naco nyene dushobora kurwanya mu gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Muribuka neza igihe twagwanya covid kubera gukaraba cyane ikiza cari caragiye. None rero dusubire tugire umuco mwiza wo gukaraba kugira ngo dutuze iyi ndwara ya korera, kuko ni indwara y'agasuzuguro. Ntitwifuza yuko hari umurundi by'ukuri yosubira kwandura iyi ndwara. Hari ikintu nashaka amenyeshe abenegihugu kandi bazoza barabibutsa buri munsi mu manama yose tuzoza turakora, nuko umuntu yamaze gufatwa yirinde kwanduza bagenzi be, yiture kwa muganga hakiri kare, kugira rero dushobore kwirinda gusanzaza indwara ya korera mu mabisi, mu mataxi canke ku mamoto. Turasavye abenegihugu igihe mufashwe muhamagare ku nimero 109. Hariho ambulance zitegekanijwe 4 muri iki gisagara zica zibasanga muhira zikabashikana kwa muganga. Mu kurindira abaremesha kiyago muhimirijwe kuba murahereza amazi y'ubuzima umurwayi azoba yafashwe nk'ubutabazi bw'ibanze mu kurindira ko ambulance ishika. Abaremesha kiyago turabafise ni benshi cyane, bace bashikira amazi y'ubuzima bayatore ku mavuriro nk'uko bahora batoraho iyindi miti kugira ngo bayagumane muhira. Umuntu wese afashwe bace bayategura kujya babibigishije babe bararamira abagwayi.